turize ko mumeze neza mwebwe mwese mudukurikirana kumbonesha kure K90 TV akwa dukurikirana aho muhereye hose turamukije cyane nkuko bimenyereye kwa sanzwe dukurikirana cyane turashikiriza ibiganiro bitandukanye mu interview tuba twagiranye n'abaririmbyi abakora utugenegene abakora imirimo yabo imisi yose muri ibi nabiriya mu mpande zose ndetse tukabashikiriza kugira ngo ari byo batwigisha ndetse banatwiganire badu experience ku byo baca mu nukungene babikora kugira natwe twigireho tubandanye dutezanya imbere duciye kuri K90 TV kaze rero kuri mwese kuno musi ngira nkuko mubibona murabona ko dufise hano imbere yacu mutumire kandi tugira tuti niteka byinshi cyane kuko twamusanze ahasanzwe akorera arangura imirimo yiwe ya misi yose rero ahanini kugira duhe ubumenyi canke atuburahure gato ku migambi asanzwe akora tubwire imigambi basanze akora ingene ifatikanya kuko twamenyesha ko nkuko mubibona hano turi muri salon ariko si byo nyene akora asanzwe ari numuririmbyi w'indirimbo zo kunaza no gutazira imana za gospel rero tumishimire cyane ko yatwemere kutwakira ariko tumusaba manze yidondora ko adukurikirana mazina yanje je nitwa Prince Tuombe Mungu nkabandi umuririmbyi ngaho mu Burundi yego w'indirimbo za gospel ego akoze cyane Prince dusabe uducishirizeho gato kuri kamwe mu turimbo twawe washoboye kuririmba zagazu sema ya yote zagazu sema ya yote akona animation nkoresha cyane ndi mu biteramo ndazi bamaze ukamenyera zagazo bisiguriye zagazu bisigura imigisha umusesekara muri mugwa ni jambo ry'Igiswahili zaga baraka inazaga zagazu imigisha umusesekara okay ego nuko Prince hano twagusanze naho usanzwe ukorera nivyo nitwihenze ngo twatanguye twivuga je novuga iki aha niyo biro yanje shasha ni utanguriye activité ntiratangura neza ndibaza mwasanze ngaho mwabonye ndiko ndakora udukorwa indani mpanga ingene bizogenda alors aha rero ni ndayite biro yiwanje shasha umuntu wese ankeneye ashoboye kuzoza nsanga ni adresse yiwanje y'ibikorwa ego ahasanzwe rero nahi wawe bwite ubu nibo ugiye kwakora boye nta wundi muntu ego aha ni wanje kwa Prince ni gikorwa kiwanje ego reka tuza kubigaruka ko tugaruke gato ku bijyaye n'umuziki ibyo ku indirimbo zo kunaza no gutazira imana wabaye urabihagarika gato ko atanguye kano kazi gashasha canke uzobandanya bikorana umuziki sino uheba kuko nawe utanguye nkiri umwana mutoya gose kandi ndazi yuko ndawumazemo imyaka itari mike gusa sino uhagarika cyangwa sino uheba ndabandanya kwanza mu ndwi iheze kwa Mungu meruka gusohora indirimbo nshasha kwa Mungu heze ego nailansije kuri YouTube indirimbo yanje nshasha nakoranye umugenzi no pastor Moses aba muri Australia indirimbo yitwa gute Nadeka ducishirize ko twumva waririmbye mali pote nimezunguka sijapata mwingine kama wewe Yesu we sweet daddy everything I am for you nimekuonja wala kamwe sitakuacha I'm gonna follow you baba popote nitakwenda nitakufuata mpaka nadeka mie asante sana mbona umechagua kufanya collab ama kujumuika na pastor huyo kutoka huko Australia? Sio collab ya kwanza na huwa nazifanya na watu tofauti, lakini kwa sasa naweza sema niko na connection ni na wa pastors waimbaji tofauti katika nchi tofauti nje ya Burundi na huwa mara nyingi
tunakutana na kuongea na kufanya kazi pamoja. Yeah. Yeah. Na sasa ni rahisi kufanya kazi na mtu wa nje ya nchi? Ni rahisi ama ni kuangalia tu mnafanya, unajitahidi viwezekanavyo? Iko rahisi sana, inatokana. Kwanza hii nimekuwa sijaisema, my whole life, maisha yangu ya kila siku niko producer. Nafanya muziki wa audio. Niko na my own studio ya kwangu ambayo nafanyia kazi. Sasa wengi mwao waimbaji ni wa customer wangu, ni wateja wangu, na wafanyia kazi zao za kawaida. Sasa inafika wakati nakwambia I feel you can do collab pamoja. Nasema karibu. So iko rahisi sana mimi kutumika na watu wako nje. Niko hapa. Hususan wakati mlikuwa mnafanya nao kazi tangu mwanzo, ukiwashauri katika mambo tofauti. Kazi zao na huwa mimi nazitumika, kisha wao wenyewe wanaomba collab, tunazifanya. Katika maisha yako ya muziki ushatoa nyimbo kama ngapi kama unakumbuka? Kwa sababu ukiwa ni producer lazima uwe na nyimbo nyingi sana mno. Nyimbo za kwangu siwezi nikahesabu mpaka nimalize sababu ziko nyingi. Kuna zingine zinakuaga tu kwa store. Sasa nakumbuka nasema hii itoke, inatoka. Nina album 2 ambazo zimeshatoka, zinakuwa kwenye YouTube. Ya kwanza album inaitwa Tucheze. Ya pili ilikuwa nyimbo za kantiki Kiswahili, nimezigeuza kwa muondoko wa rumba. Alafu nikazishare. Hizo ndio zenye zipo, lakini nyimbo ambazo zinawekwa ndani ya kompyuta yangu kila siku, sababu mimi nakuaga. Kwanza juzi nilikuwa niko natoka nyumbani na kuja hapa, nikajikuta ndani ya bus naandika wimbo, ndio jinsi nilivyo. So inspiration ikija naandika naifanya nyumbani. So nyimbo ambazo zinaweza kuwa nyumbani karibuni hata 100 zipo nyumbani. Zipo zimeshatengenezwa, ziko mule, kuna bakia tu kumalizia mwisho. Si rahisi sana na ni kazi nzuri sana. Sasa mtu anajiuliza pia, wewe ni producer. Ndio. Utaendelea kuwa producer wakati hapo unafanya kazi? Mtu utakuruhusu? Inawezekana sana. Kitu huwa nasema mara nyingi, inabidi pamoja na kufanya muziki, pamoja na tunahitaji kufanya kazi. Ili tupate pesa itatusaidia. Sababu muziki inaomba pesa sana. Kuna uwezekano watu wasifikirie, lakini muziki inaomba pesa sana. Sasa inabidi tuwe na kazi zingine pembeni ili zitatuingizia. So naweza nikakuja hapa nitatumika. Nikiwa na kazi nyumbani, ni swala la kupangilia muda. Hata usiku natumikaga. Mino saro yawe ahanini uzokora ibiki n'ibiki? Tuzokora ibikorwa byinshi gose, ingene wayiravye nawe wabonye ko ari saro nziza. Yego, kandi felicitation gose. Yego. Tuzomwa abagabo, abapapa, twebwe namwebwe. Yego. Hariho ugusokoza ku bantu b'abafaso. Yego, hakabano gusuka. Kutwista Madrid. Yego. Donc ibikorwa byose bijanye no gupodora basha. Uraho kazi wabonye ibintu byose birakwiye kabisa. Birakwiye. Bijya bipope ni tuvite bipope. Yego. Hajya ni bifashe iki ko mwabishyize hajya? Bimwe babikorera ko mu kugira Madrid, ibindi gusuka ama plante, ibindi donc ibimodele kwinshi gose. Yego. Umuntu aribaza tuno dukamera natwo mwadushiriye hiki si bizoza kugora abakiriya gusa. Sivyo byonyene, ariho imashini. Ariyo intebe hajya igira massage. Massage y'umubiri. Yego turagira. Hakaba n'iyindi hajya igira massage yo maguru. Hakaba n'iyindi igira massage yo ngaha mu izosi. Nayo iri hajya. Ni byinshi gose. Hakaba hari nizi amakaske izitanga vitamine. Hakaba n'iyindi iri hari inyuma igira vitamine mu mishatsi, kugira imishatsi kure, igira vitamine nziza. Ni byinshi gose. Yego tuzokora. Bon, aha rero twashatse yuko umuntu bariko baragukora ntubure n'ikintu kigusamaza. Tuca dushira rero aya ma television
hajya naho abantu urashobora kuza ngaho waherekeje umuntu wicara ngaho ukacuraba hajya yego n'akawifi tugashirako ukaguma ucatinga muba ni saro y'ikijambere nyene ni ya kijambere hariho ibigudi modele kwinshi biri electric haje uvuga ngo urumva ngo amatara nta yahari umva twebwe haje biba biri charger ugashika ngaha nawe bitosaba casque ukacushiramo byo nyine ukaca byumisha ko biba bifise umucano indani utarine no guca muri casque ni ibintu bya kijambere gose iyi ni salon jewe cyane nshaka yuko aba artiste abaririmbyi boza cyane guteramira ngaha kuko isaro umuririmbyi mwene wabo amadutezanye imbere nicyo kintu tugomba kwiga cyane mu Burundi umwe wese umuntu azanye un projet ubona ko umugomba gushikira ni mu supporting gutera imbere umva no mu bindi bihugu abaririmbyi bararirimba mbwa bafite ibindi bikorwa bakora amashop ibiki ama brand y'impuzu ire ni brand yiwanje nanje natangwe yego kandi nziza gose ngomba gukorera ko hamwe n'umuziki ni brand birabandanya nibindi ni byinshi gose turimo dukora ni byiza cyane ku mujene birashoboka kugira nka office nke twite office kugira ikintu nk'iki birashoboka bivana na vision yawe nivyo donc na vision office naho ugomba gushika birashoboka kuko nimba ndinga sinatanguriye ngaha bisaba gukora gute none kugira bishoboke bisaba kwihangana gukora cyane kudacika intege byose birimo kabisa ibintu nk'ibyo ego Prince Tuombe ego tubashimire cyane uganira twagiranye twizire ko abaririmbyi bariko baraturaba bazohaca hano ariko tubabaze yatoye ukeneye zijya ndirimbo zawe bavuze nyinshi zihari yo zisanga hehe gute bon ziri kuri YouTube yiwanje ama concert nagize ama evenement maze gukora n'indirimbo ziwanje basanga kuri YouTube andika Prince Tuombe kacuronka byose Jezi wanje Facebook Instagram Prince Tuombe kila kitu zokironka none tugase hano no mukusozera nyene tugase hano muri no saro ubwo ibiciro ntibizoba biri hejuru uko yifashe bizoba bikwiranye tuzogerageza kugira ibiciro byiza mugabo osi hariho abantu kamwe musanga ari mu VIP nka wewe uje ngaha mu VIP urakoze ko uvuga wow jewe ngaha nawe unosanga basi ari nkaya mahera reka je nshire ngaha kamwe kundi mu VIP kamwe yego ijwe nk'ibyo na kwibyo bya VIP nta kantu kakagobora njya ku bantu batozera aba VIP mufise bon hariyo frigo hagizo bamwe ibinyobwa amatwiko turiyumvira no gucreate akantu ka cafe ngaho hanze hajuje usanze abantu ari benshi ugume ku cafe kubita cafe gato buke before yukushikirwa ikintu ciza gose ego reka rero mu gusozera utuganira akajambo kanyuma tubwira bariko baradukurikirana na cyane utera intege abajene bagenzi bacu mu byo gukora no mu kutumenyesha mu muziki ko utwemerera ikintu gishasha vuba kuko ufise byinshi ikintu novuga kwanza ndabashimiye K90 TV kubona mwaje kutugendera ndabashimiye gose ikintu cya kabiri ndateye intege abagenzi banje abo tuzinanye abanzi mu muziki abafans abaririmbyi kuza kudushigikira kugira igikorwa gikunde kandi gitera imbere kuko giteye imbere kizoba ari intérêt kuri twebwe twese kandi intérêt ku baririmbyi kuko hariho n'andi ma vision manini dufise bizokunda iki naco kikunze icya gatatu kubijanye n'ama projet y'uburirimbyi nkuko babitanguye mu ntango hari ikintu ntavuze kuva ukwezi kw'icenda nari nagiye kubwirwa operation ndavuga reka mbe nkuhagaritse gatoya kuva ukwezi kw'icenda nsubire muri janvier gukora mugabo ibindi bikorwa naguma ndabikora byo kuririmba narahagaritse gatoya naguma nsohora indirimbo izo nakoze avant yuko nja kwa muganga
kandi zirahari na nyinshi yego gusa bientôt iyi video ya Nadeka igiye gusohoka birategurwa hakaba n'ibindi bizotangura mu kwezi kwa mbere yego nashaka rero gutera intege abafans ntibacike intege yego ndiko ndakora ego merci sana merci merci beaucoup rero kuri mwebwe mwese mwakoma dukurikirana kuri K90 TV muri kino gano twako tagirana na Prince Tuombe twari hano muri salo yiwe iri kuri no barabara hano rino barabara gita gute aha ni kuri permanence barabara rikuru naryo bagita gute paka ngende kurondera rero muri Google kandi cameraman yanyongoreye ni chaussée du peuple Murundi ego voilà ego mbere ya permanence bamwe bafata bisi za Buyenzi amwe borurukira bisi za Kamenge mutakurani ngaha nyene ego ibarabara riduga ni 4e avenue 4e avenue ego bwiza ego nuko ngamwa humvise neza aho ino salo ya Prince Tuombe iri ya tribunal ya Buyenzi urumva ni adresse nganga byo twavuze byose birakwiye umuntu acha hamenya neza ahandi baravuga usiye kuri kioske yaho nyene afas ego twashimire mwese mwako muradukurikirana bakurikanye kino biganiro twashimire cyane kandi tushimire nabo bose baza kugenda kugira subscribe kuri YouTube channel ya Prince Tuombe bakaraba indirimbo ziwe twashimire mwese twakengurukire mugira ibihe byiza ciao